Gute none bro? Gender fresh. Ibaze rero haciye kinini tutarabona nabwo umunsi turabona ngice dura n'igisanga. Gisanga ibyo nibisanzwe man bazizo bazita ingorane zo mwibarabara. Simbizi Reds rero ingorane zo mwibarabara. Ubona gute tubikishije muri hangout gatora? Naso kubera aciye gitari gito yaraciye nk'umwaka wose nararonka iyo chance yo gucilinga nawe dutere stories zitandukanye rero rofeti uko nakuronse wewe acha ni profite tu ni wonja nuko nyene bro duruka uri muri soaring vibe yeah mga right now ndi muri jimbere akadirisha prod hey what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh sana ni ibintu ni fresh sana kweko ni Friday yo kuryoherwa ya vendredi yo kuvibinga ya Friday ya pop it's all about hanging out kabos for real. That's my name. It's another fresh Friday ni ya vendredi nyine tuma wewe wiga wunguka turetse no kuryoherwa mugabo urunguka ibintu byinshi kandi ukiga ibintu byinshi. Uyu munsi numva ngiye cyane kwera yuko numwe mu bantu bagerageza kwandira umuziki wacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, numwe mu bantu amaze gukora ibintu byinshi bitandukanye muri entertainment muri industry ya 257. Numwe mu bantu navuga yuko umuziki wacu turamwishimira, numwe mu bantu bavuga yuko amaze gutera intambwe biciye mu kazi asanzwe akora. Ndaryohewe cyane, impamvu ndyohewe no kubera yuko amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Maniragaba Simbizi, Maniragaba Idris. Amazina yahawe nk'ama aka mu buto bwiwe, bamwe bamwise Maidi, abandi bamwita MVS, abandi bamwita Mwami. Ndakubwire yuko Simbizi gihavuka cyangwa gihakura yavutse afite ubwanwa hamwe n'imvi. Kimwe mu bintu bitangaje, Simbizi nyene yarabaye umuririmbyi, yarakoze umudiho wa rap. Simbizi yarabaye mu video director. Simbizi nyene ndashobora kubwira yuko amaze gukora ibiteramo bitandukanye kandi bikomeye aho mu myaka yahera. Amaze ko inspire abantu benshi mu biciye mu buryo bwa rap. Tugerageje kuraba generation yaje aba 90, generation aba Prezi 36, generation ya rap yaragerageje kugira ico abafashije mu kuba inspiration. Imwe mu ndirimbo je ngunda cyane za Simbizi ni indirimbo yitwa T Dealer, indirimbo yanditse neza, indirimbo irimo real life, indirimbo irimo street rap. Big man, respect. Ibi byose urumva lofeti yuko jewe umaze kuba inspiration kandi ndibaza yuko uri mu bantu tubwirizwa kumenya history yiwe. Thanks sir. Nyazogera igihe tukubuze hano muri industry yacu ndo tuanze kulialia ndabisarisha sana biko sasa baba ndi fresh sana dagoheruka hivi ushakuwa mneno wavyibushe ubunye swakara hari ubunye turoga tukisiga naga parfum. Nifuza kumenya ya story yo kwisiga du parfum yaragushitse ko wewe yaragize ikintu hindura kuri Simbizi. Ya story yo kwisiga du parfum, yarangeze ko nanje mwe nawacu kuko umusanzu mu artiste ni umu artiste n'umuntu mu giswera bwati ni kiyo cha jamii. Sivyo? Hariho step ugeramwo, hariho level hariho step ugeramwo bivaye n'ibihuma maze mu kubona bakubona kabisa. Babisaba yuko umenye ingene uboneka ku bantu ubicitegerezo. Kuko uzorabe sinzi kumaze kubona nk'aba uzogende mu biro by'aba docteur cyangwa n'abaki, hari ukuntu baba bameze, hari ukuntu baba clean, ukuvuga ati n'umunyakazi kabisa. Hari umuntu ngene amaze gukora ikintu kagera ku ntambwe, hari ukuntu biba bikeneye yuko aboneka ku bantu. Simbizi nimba atari banga n'ivyo bintu wahinduye umaze kumva kagati yamo ko kwisiga amapafu. Ni gufata ingingo tu. Ni gufata ingingo. Ikintu kimwe numva nagiye gusanga ari ibintu byinshi nuvuga ati ibintu nahinduye. Hari ibintu usanga umuntu yatevye gufata ingingo. Sivyo? Ugasanga hari ibintu biri easy. Sinzi kurabona no kuresha umukobwa umengo wabakoresha utijambo umengo dusanzwe cyane mugabo ugasanga umukobwa aremeye mugabo ugasanga ari umuntu adashobora bimugora kujya tujambe ngena tuvuga mugabo yubahutse kutuvuga ugasanga ivyo yashatse birakiyemo. Rero hari ibintu usanga rero aga parfum k'ibihumbi 5 fata aga parfum ka 5000 vraiment 5000 ugiye mu kabare ibu n'inzoga imwe guheba inzoga imwe kugira ugende umota umva novuga ati urashobora kuvuga ati ekume bwa bundi kaka kantu baratwihweza kabisa. Urayibona? Rero ampulisi cyabibaza mewe n'abarimbyi bone baravyiririmbira. Hari indirimbo ya Mukombozi na Big Fizzo avuye ati mutunukira amatabi tubonye barabizi neza yuko kujya kuntu bagenda barahana hari ya challenge. Sivyo? Urumva neza yuko hariho ukuntu babona ba artiste ngene biba bimeze babikeneye yuko babone kukundi. Yego.
jereka rinjire mu kintu namenye nevye mugabo après avoir kukimenya byarangyoye cyane kuko Simbizi avukana na ikitegerezo mu bantu benshi yego nawe sundi ni sister wawe Christiana yego Gomez yego mukorumbone tumwita muira tumutazira mukorumbone yego niyo impamvu yatumye mu mwitweke yego ni eke itunimbe umva n'umwana yakoranye ubwigenge cyane imwe mu stories avumye agezweho muri kino gihe Christiana trend yego ari on trend byatari Christiana n'umuntu aguma agaruka mu social media atandukanye ndetse na wewe uragerageza kugira part yo kumushigikira story igezwe kuri Christiana nuko bamwe bavuga ati yari doma ko nangorane ni ibintu byaciye ku mbuga avuga ati yarivye Christiana ngo yarivye imiduga ariwe amakamera ibikini n'ikibunye tukimura ku social media gose de kamere kuri cyo kintu kijanye n'ama social media Christiana twe tumenyereye ku ma social media siko ameze ubundi wewe peut-être maroni bakujya kuvugana nawe mu gaciringa mu gatera inkuru bimeze gute ni kibazo yo yaronse kuba ataboneka gose canke bihagaze gute ndibaza uko biri kose yarasiguye impamvu atari connected ku ma rezo social kandi gushika kuno munsi rero nta gitangaje kirimwe nasanzwe ari connected ku ma rezo social hari igihe umuntu abari mu bindi akavuga ati abantu bose bari connected ku ma rezo social hari abantu benshi ngatuzi amaze guhindura isi akavuga ati je ndavuye muri ibi ngiye gukora ibi kuko hari igihe avuga ati ibintu byo gutrendinga biki ntivyunguka ko urabizi ubu dukora ivyunguka je nkaje niyo hangiro twihaye muri 2023 gukora ivyunguka mama urabizi ko mama ari umupasiteri mama munsi kuri bonane yaratwicariye reverend pasteur mama aradusengera twese avuga ati bana banje mu mwaka wa 2023 genda mukora ivyunguka rero hari umuntu maze kuvuga uti tuje mu vyunguka buri muntu wese ayiraba ati je magaze ivyunguka kuri jewe n'ivyaye namba Christiana yabonye yuko ivyunguka kuri we ata connection na social media ziba zihari ntobaza ati impamvu yarabisiguye ati jewe uri kuri social media sipo Christiana n'ibintu bijanye no kwiba no ndazi kwiba imiduga kwiba materiel y'abandi bihagaze gute ku bwawe ni true story kuri ico kintu cyo kwiba d'abord Christiana ntabwo yiba sumusuma uravyumva twe mu mili wacu nta musuma tugira uravyumva gusa hari abantu usanga baba bagomba kudiaboliza umuryango ko ndakubwiye ati je mva mu muryango witwa abanyoni n'umuryango aho ubona kunda kumbaza ati kuko twita umunyoni kugira avuga ko abajiji ko abahanza ko abasafu ko abenengwe hari umuryango witwa abanyoni ni umuryango wamye uhamwa kuva kera kubera wari umuryango w'imvuga kuri warakoranye mission warakoranye na Christiana urumva yuko umuntu akobera uvera nta kintu kivuga kiri urabiva ameno wacu niyo mpamvu rero umuryango rero abantu b'imvuga kuri sokuru no yafite umugani uvuga ati imvuga kuri ivuzwa amahiri uno mugari twebwe nta matungo yataye sokuru yadusigiye imigani kandi burya umugani ugana kariho uravyumva kandi ibintu byose dutunzwe kubera imigani yagira acibwa najya amashima amafiziki kibaga n'abantu biyandikiye imigani yabo uno musabanira batunze uravyumva deontologie journalistique n'umugani wanditswe yaga amategeko yari imigani yagirandikwa gusa no muzi gacikurikizwa n'abantu uravyumva rero hari abantu rero namba sokuru yavuze ati yuko imvuga kuri zivuzwa amahiri hari abantu bacha bagomba kudiaboliza bagacha bagomba kuraba aho babicisha kuko uravye neza abagiye baravuga ibyo nabantu biwe ba hafi nabantu basanzwe bakorana amadiri baba bafitanye ikintu cy'amabifu aho rero bica biba kuri bo nyene kubera je par exemple nk'ibintu agenda abona abantu bose bagerageje bo hari abantu benshi bagiye baracako uno muntu tugomba kumwararaza tugomba kumara kubera mu mategeko y'igihugu aratomora neza ingene ibintu bigenda iyo wibwe sivyo asa ngomba kuvuga ati urumva nk'abajya babikoze kujya bajya nabagombye gusuzugura inzego z'igihugu kwerekana yuko inzego z'igihugu zitari kukiba none we gutomvuga yuko wivye ugacokora afishe ukayishira ku social media je nicerekana ko abari ikindi kintu kinyuranye n'ivyo ubukeneye kubera namba we wibwe witura igipolisi kigasohoka kikamenya ingene kigira amatohoza uwo muntu kikamufata rero uciufata ukarengera inzego z'igihugu ugaca ugenda ucumva yuko haba ari ibindi bintu biba byinyegeje inyuma y'ivyo bintu bidasa n'ukuri kw'ivyo bintu none kuri Christiana wawe bivuga kwiki na kimarashira kuri post yandika kuri Twitter ntari connected ibyo si babandi bagira ibintu byose baca bagira gutya Christiana wawe bivuga kwiki
ivyo Christiana avuga muri kumwe amaze kubona zirya post zitandukanye ico Christiana akora abatelefona bajya abantu habwiye ati muri kumuragira nibiki kandi bose baca bisigura ati ngo sijewe ngo nabigize ngo nanje ngo nabibonye bisigura yuko ucamva yuko ya quelque chose hari ikintu ko je ndi Christiana twamushaka batune ivyo bintu nibiki ati ko naka yatubwiye ibi agacha turonyene telefone agacha ngo telefone mbona agashira muri parleur ngo yanga urumva ngo ibyo bintu ngo je ngo ntabyo none abantu ko cyumva nibituganye ucumva rero yuko hari ikintu kinyegeje inyuma y'ivyo kuko ndakubwiye neza yuko ibintu wibwe ntiwitura Facebook ntiwitura Twitter ntiwitura WhatsApp witura igipolisi ko igipolisi nico gifise ubwo bubasha bwo kuja kugira amatohoza kandi amatohoza akozwe n'igipolisi none igipolisi nikiziyo tuba ni batuzi abyo baratuzi Christiana afise famille sivyo na muntu umwe arigara ambwira ati nta no mu nyumba 10 n'umwe arigara telefone ngo ndafise convocation ya Christiana none nta convocation birafise ngene bigenda nta mu nyumba kuba arambwira ngo ndafise convocation ya Christiana nta mu nyumba kuba arambwira ko afise aba convocation ya parquet canke mu gipolisi ya Christiana nta nimwe ndigera ndumva ico numvise ku marezo sociaux ko Christiana ngo ararondegwa none ushobora kurondegwa gute atano mutaye numwe wumbuhari Idris reka ngaruke kuri commentaire washize ku kiganiro kiraho shatse kuvuga ikiganiro kimeze gute mugabo ndibaza bakibonye barakibonye sivyo atane gusomeye comments zaraboneka yuko wayanditse ufise akantu kishavu kandi ko kwerekana yuko ibintu bitameze neza carrément sivyo iyo commentaire wanditse ati namba mwayisemwo inambara bonne chance ico ndabemereye iki kiyago muzokwicuza ico mwagikoreye je kwita ati nivyaba ngombwa ico gitivi cyanyu uzocugaza ko hari amategeko cyaho nyanza nushaka gutelefona neje kumengo abo bantu bakoze ico kiganiro nabagenzi ba Christiana voilà niwe nakubwiye yuko hari abantu bakora ibintu bafise izindi bafise indi ntumbero iyo ntumbero rero niba yene bayizi gusa twebwe kuba tutara urumva twebwe ingene tumeze urabyumva jewe hagiye commentaire yandikiye hagiye iyo barabandi nacanja mu butungane direct iyo mfise nka procuration ya Christiana direct agana cyangwa na direct mu butungane bagiye abantu nkabitwara okay iyo migenderanire ya Christiana hamwe nabo bantu imeze gute muri no mwanya canke before hari yaburi ikintu kakabifu ava ku peut-être nibinakubwiye yuko ari abantu usanga bahari baba bagomba kudiaboliza abantu baba bagomba konona umuryango w'abantu je no musari umutegese ya telefone ndayimusigura ambwe ati hari abantu usanga hari abantu bakora ikintu bafise izindi ntumbero yinyegeje inyuma yacu urabyumva apari intumbero tuba tubona ko ushobora gufata ugire ikiganiro cy'isaha yose uri kuradebata ku muntu ntuwa mu telefone ntuwa mu Rwanda urabyumva nejo bundi umwuga wo kumenyesha amakuru kijyane kinyamakuru cyemewe n'amategeko gitegeza kuresha akaranga mutima ko kumenyesha amakuru bisigura yuko ntushobora kumviriza uruhande rumwe uravuma gameno wacu mu makuru uvuga ati uyu ramwumviriza iyo inkuru itari equilibre ucuyikasa bisigura yuko iyo ukoze inkuru ugashira ni bimwe twe ni ya TV niyo mpamvu bamwe atanasense tuyuga turajamo kugira twirinde ingorane muzaze kijya kinyamakuru sense yarukiye gucigiye ibihano kwani gishobora gukora inkuru ku nkuru uhengamiye ku ruhande rumwe nushobora kumviriza umuntu umwe iyo undi umubuze ucuhagarika inkuru kabisa ego big man imigendera rero na Fizzo imeze gute ni myiza gose inbox murachatinga ego interview zawe ndibaza ko zibona ego aura agira reactions zahe reaction agira interview kuntu genda bavuga ibintu biri negative cyane kuri we ni promotion kurabona yuko ubu uyo fe turumva generatahuye yuko hari system yahindutse urabyumva system ya kera ubu system ya kera yarahindutse ifo ko mu gihugu tugira abantu bashobora ku blessinga ikintu project sene mu ku blessinga project swate ndashobora ku blessinga ndashobora kumbwira ate bana strategy ngomba nkoreshe mu ku blessinga inoboro yawe ifo yuko ndayipinga ko plus ikintu gipinze plus kirongereza power abantu benshi bakunda guhagara kuri ico kintu bakavuga yuko eguri icara ngaho ugapinga ikintu cy'undi muntu mugabo bakavuga ati music industry yacu ayigeze ni vyiza yuko nka Simbizi agira hall mu muziki wo mu Burundi afata ukuboko umuziki akawushira to the next level mugabo twicaye kuntu byo gupinga usanga umuziki wacu datera indi namba nibaza yuko peut-être mu mwanya umwe canke mu bundi buryo hari abantu baraba interviews zawe peut-être bakavuga ati umuziki wo mu Burundi bihagaze muri bijyanye bro ndakubwiye ibintu kimwe
zigandiri dufate ndaguhakarura zigandirimbo sense ya baninze haciye abatesheni kuri zo cyane abantu bagenda kuzumviriza cyane hari n'indirimbo je ntarinzi nayimenyeye muri irya list cyangwa ndakuyumviriza urabyumva bisigura iki ngenda shobora gupinga ikintu kugira ndagipromoting kugira ndakiduza ndashobora no kuvuga umuntu kugira avugwe ega n'abantu benshi ngaba bakeneye kuvugwa bro urazi ko ubu namaze gushinga ibiciro byo kuvuga umuntu habwo rero ndakuvuga nabi mpa menshi gusumba kuvuga neza kuko ndakuvuze neza nta impact bigira mfuma ndaguhariya hama cyabuza abandi bantu bawe bakaca baza kukuvugira plus nawe ucuduka hari abanje mba ndiko ndatakaza biwanje baba babishize nk'inzigo mugabo babi wanje baca bimukiri wawe abandi bakibaza yuko peut-être umuntu yitwa batari mu migenderanire myiza Fizzo hamwe na DJ Paulin yoba guha kanoti kugira ushobore kuja kumusiga amavuta kubera ko jemeruka before mubona DJ Paulin yarasha no kuri Instagram yavuga yuko nakuzi nakuzi mugabo mu nyuma bice birahinduka DJ Paulin bakumengo wewe uri ku ruhande rwa Paulin bimeze gute yaraguha kanoti peut-être ugira ushobore kuja ku TV online genda kubwije ukuri je Paulin twari tuzi naye ukaje nenda muzi Paulin atanze ntangorane je vraiment n'abantu benshi batanze imwene wacu mugabo ega wowe nyine bashobora gukora ubwira umuntu akumenya ndakubwire mwene wacu none ntakoreye inoti nokorera iki umwana wanje inzu ndo iri hiki Paulin yaraguha kanoti umumekani nta kanoti yigezamba muga je Paulin amaze ku minoti yo gusatira nenda kubesha yo gusatira umusiga amavuta we hama none ingwayanirihe none ndamureke none umuntu none nk'umuntu aza kugwanya Paulin tuzahendanye niwe mu invest niwe mudandaze kandi akubwiza ukuri niwe mudandaze wenyene dufise ngaha umudandaza jo note umudandaza Paulin si leta ntabwo ari leta y'u Burundi leta niyo iri sanse gufasha abarundi bose kandi nabone ntizibakwira uravuga meno wacu iragerageza ishoboye iragerageza gapambana iyo ni leta Paulin nawe numudandaza adandaza ivyunguka je narabwiye ariko igeno ko na Mr Champagne nabo bagije ati urakora ibintu bizima bikaze urabiko atakurondera bakeneye ivyunguka igasi Paulin nabo si nuzenya si no européenne itanga ifashanyo bamwe baravuga coopération suisse mwene wajanda kubwire Paulin nabo ari coopération suisse Paulin numudandaza avuga ati kaboss no musari kuri hit ndamudandaje je ngamushiramo amafaranga amudandaza ndunguka 1.3 bisiguri kuno munsi Paulin ni yavako wowe ni wahera ugataka novera arakuvako atora uwundi rero ushuze kumwihari ubona yuko atakikurondera gwidiri ukuntu yamuvuye ko swat mugabo reka okay namba dufate nk'akaruru dufate nk'umuvandimwe wanje mbi data naguma mvuye reka ntacyo je ndamwivugirewe nibigukwega kagenda ndamwivugire jewe kubera je kandi ndamwivugire dufate nk'umwana mbi data atagikora ibintu biri compatible na business ya Paulin chavuga ati okay jape mbeni reka ndore dramati ku bantu bavuga yuko ngo Paulin akurekuye ucumanuka hasi ubaza yuko umuziko mu Burundi Paulin adahari wo umeze gute Paulin n'umudandaza adandaza mu kabare sivyo adandaza mu kabare adandariza umuziki mu kabare arazi imiziki yo mu kabare kandi aramenya n'imiziki igezweho mu kabare umuziki wo mu Burundi Paulin atahari wo ubona gute umuziki wo mu Burundi Paulin ahubwo n'umutwe dukeneye ba Paulin benshi ahubwo abandi bantu bari bakwiye kwigira kuri Paulin ati wowe udandaza gute unguka gute kugira bame benshi udufate nk'ubu Paulin afise cible y'ama produit wadandaza none ko nakaboate kiwe ngene kameze ngene kare mugabo hari n'ubundi bubare buri munsi afise nk'uko cyawo urako ari ubare amaboate mwinshi waramenye ngene strict rivyi agaboate kiwe ni gato ndabesha ni gato mugabo kararonka abantu sawa hari n'ubundi bubare usanga ari buniniya bwa rugombo bwa kiyose bwose n'ububare kandi bose barunguka ari gusanga na revenue ku mwaka bose banganye mugabo buri muntu wese afise bwa genzogira bake bamesha abandi ukuku nuko sivyo bisigura iki Paulin namba bona yuko abi widandariza baje ahubwo Paulin yakwiye abandi nabo bari bakwiye kwigira kuri Paulin nabone bakamenya ati okay izi produit nazo zaba natwe nako nuko Paulin afise baga natwe dutora aba habe kintu mwene ico umazimisi ukomanta mu Instagram yawe no kuri Twitter yawe cyane amapost bakagira screenshot bakayaruka mu group atandukanye bivanye no kuntu reactinga ubonye post yawe zirakoze
abantu bakibaza ati none Simbizi jewe uyu ngira reaction urambeshe hariho commentaire wigeze kugira jamais de l'histoire ya ozi jewe ngira reaction kuri post ya ozi jamais nta na rimwe reka ndagusomere kino kintu wanditse ni kuri post ya Edison ndayahoze okay kuri post ya Edison tuvuga neza je nta kintu cya ozi je ndige mana je ntimumbeshere nga muze kumbeshera ngo je ngo naragiye ngo kwa ozi ngo ndandika kwibi ngo cyangwa naramutaginze vuga neza ati Edison ya post inzibi amangira commentaire yibi okay ikintu abantu bifuza kumenya kare twara kubona kuri TV ya ozi ukora ibiganiro bitandukanye mugabo this time umengo ari ikintu kijanye na beef hagati wawe na ozi none uvyaye umwana umwe babiri byinshi bihera kuri bangahe kuri 2 none ibyo inda nibera ngaho wageze naho ugiye kugira test de grossesse baturunkira screenshot yaho babigiriye bakaturunkira kaya turadudufise